Yes, bakunzi ba Cubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro kumwe na Jasmine Masamba inyuma ya kamera ni Alexon. Ubwa mbere na mbere manzi ndabasabe gukanda subscribe na comment no muzi turi kumwe umwe mu ba promoter bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamwitwa Brezo. Afise page yo ndazi yuko ari umwe mu bantu bakurikiranwa cyane. Reka manzi ndamuhe kaze kuri Cubahiro TV abanze aturamuse kwanza ndazi ko mu nyumva ati mbeke kubera iki twamutumiye. Reka manzi ndamuhe kaze nakuramukije. Safi sana brother wangu. Umeze neza? Fresh kweli meze bo. Uno musi ni sabukuru kuri wewe. Ufise imyaka 40 Ufise imyaka ijana kweli. Imyaka ijana nubwanwa imvi zikaba zitaraba nk'inzizi wanje. Uba watanze iki ku Mana? Tutwe nuko nyene tukunda kuryoherwa cyane ayo umuntu aryoherwa ntasaza n'ingoga. Na desa nzoyimara nkingano nkimeze uko nyene. Kuko abanze ifise senkane bambona uko nyene. Brezo promoter. Uno munsi wakoze ikintu kuvuga ati gushira abantu bose ukabashira hamwe ukabisharika hamwe kumva yo kugira musangire unababwire n'imyaka usanzwe ufise. Ko iri kuyumvira ico kintu tavuze ati kanabigirire muhira. Uvuze? Ati no munsi waramutse ukoranya abantu benshi bagiye batandukanye n'inshuti zawe kumva yo kugira ubabwire imyaka ufise n'igihe umaze kuri iyi si ndaje kumaze kubona byinshi kubera iki yumvira ateka nkoranye inshuti n'abagenzi n'abandi ba promoter abagenzi banje utimva ati ndabigirire muhira. Je ibi navyumviye kugira kubera ibi biratuma tunguka izindi nshuti cyangwa se hari inshuti twaye dushaka ko tubonana mugabika ukawusanga turabura umwanya ikindi naco biratuma haba vibe mu bajene ugasanga nk'ubu duhuriyeho ugasanga jewe hari ico tuje tuganiraho cyakamaro kizogira akamaro we canke jewe rero ni kuyiyomvo niko navuga ni kwiyomvo niko twabonye umenga abaririmbyi ni bake ariko urumwe mu bantu bakunda gushigikira abaririmbyi benshi bagiye batandukanye kubera ico kintu cyabaye ukunya iwawe. Mbo sinovuga ni bake kuko harabaza kuza 20 bivanye n'ubuzi baza kuba barimo bwafatiriye sinovuga ni bake ko muraza kubabona mugabo uko biri kose hari abataza kandi abo bataza ngira barafise impamvu bataje. Umuziki muri kino gihe canke mu Burundi wubakiye ku rubuga rwa Facebook. Mbega ko tubona hari abaririmbyi bamwe twahora twumva mwidogera kuvuga reka ndamutenge ko karorero wizi designer muri kino gihe hiti yarafise kera ubusi yagifise. Wo kivuga kwiki nk'umupromoter kandi umaze kubona byinshi uzinasiriza umuziki indundi. Jewe ico no kivuga ko hari abaririmbyi baje kuri nk'akaruvuze wizi design Wizi design vraiment ukuntu bihagaze ubu novuga si neza biturabiye ku ngene yatanguye rero nibaza ko muri make ikosa general shira kuri we keshi niwe ryavuye ko kuko umuziki uko ngene umeze aho ugeze ugenda urumviriza ibigezweho canke se style abantu baba bakunda rero wizi yarahinduye ikintu kinini cyane yarahinduye ukuntu yaririmba nuko aririmba ubu siko bimeze yarabaye changement nini cyane ikindi naco ngira harabaye imyitwarire mibi kuri we kubera umuziki udashizemo discipline nta ushika n'igihugu cyamba cyabitubwiye kira kitu uri kuragikora ata discipline swate yaba ari umuziki cyangwa ikindi kintu ata discipline nawe ushika rero je wizi novuga ko harabaye imyitwarire mibi nk'ubu narigeze kumva ko hari icuka kibi hagati yiwe n'abanditsi aba promoter harabaye imyitwarire mibi kuri we yaragize ibintu byo kugambana rero kenico uri kuragikora kandi uri kuragikorera abantu bo pushinga music yawe uri kurizibirirako na ushika. Brezo urumwe mu bantu bakoresha urubuga rwa Facebook cyane mbega nta gihe na kimwe umuririmbyi arabahama gasigara bidogera kuvuga amaviews mwemeye imbere yuko abaha amafaranga ntayo yabonye ko ikintu yabahaye mu posting nta gihe birashika. Mbanze nje nyuma gato uvuze ngo ndumwe mu bantu bakoresha FB cyane ariko ubu nkorera hose yaba YouTube ndakora yaba YouTube ndakora se n'ikinyamakuru cyanje chitwa Brezo da promoter ariko kigiye kwitwa Brezo Media TV bivanye ingene tugiko twagura karere hama waruvuze yuko bishika tukamwemerera ama views muga inzu ntakwire ivyo birashika hari gihe umpa promoting igikogwa ugasanga icyo gikogwa umpaye nawe ubwawe urazi ko ari kibi urazi ko ari kibi ugaca ukimpa jewe bavuga ngo soko akwanka umuraga ibyakunaniye ugaca uyima agenda yiduze
kandi nawe uzi neza ko bitije nta ngorane ndayaguha muga nk'ubu hari umuntu aheruka kundegera ko hari umupromoter yahaye amahera amwemerera amavyuzi 200 acamuha ijana yonyene rero ni nayo mpamvu ubu abapromoter tugiye gushinga ntuzenya abashefu bacu kugira bazoze bararonka abadatunganije bazoze bararonka aho bitwara rero birashika ayo mavyuzi akabura mugaje ibyo ntibiranshikira abo tuvugana bose ndabibaha fresh kabisa urabibaha neza fresh wowe wavuze ikibazo ati jewe hari umurindi ashobora kuba afise indirimbo mbi akayimpa kumvuye kuganda yi promoting kubwo gukunda amafaranga hanyuma nkemera ayo mahera bayampaye kuba ikuze gutora amafaranga mu gihe ubona yuko ikintu ari kibi ntubona yuko nawe uri kuri yicira izina jewe ivyo ntibirashika byashitse ku bandi jewe bishitse nkumva isonge nimbi ndakubwiza ukuri ati nimbi ayo nayo ntiyoboneka ayo mavyuzi ushaka hama nkaguha ayo bikwiranye nayo nyene kuko ukoze ubuswage ntiwocumbwira ngo nze kuyiha hiti ya hatari kandi atabirenze atanuzenya novuga ikoze nabi iri kuri beat abantu badakunda ntaza bice hari abaririmbyi muri kino gihe bagezweho babiri Fizo na Satbi iyo baguhaye ibikorwa bajya babiri ninde ubona muri bajya babiri utangwa gupostinga ati genda ndaza kuronka views nyinshi kuruta uwundi kubera bo nyene bwabo baravuga ati je kana ndamurusha namwe mu promoter usanga mumaze kubibona oya jewe ntisirovuga ngo ntangura guposta ngo n'uyu ngo kubera ngo ari we ngo ari kuri ntuze ngo abizi umuririmbyi muri kino gihe urasanga hari ukora cyane ku rutundi cyangwa ukurikiranwa cyane ku rutundi cyatse gutanga akarore kuri abo babiri kuko nibo bavuga yuko bagezweho bwabo baraharirana bwabo ushatse ndakubwire ubukurikiranwa cyane gusumba ubundi kuri YouTube kuri social media canke hanze mu bantu mwebwe wanyu mu postinze kuri rezo social ubukurikiranwa cyane hagati ya Fizo na Satbi ni Satbi ni wakurikiranwa cyane kuruta Fizo yesi bakunzi ba Cubahiro TV uyu numwe mu bapromoter bamaze gukora byinshi kandi nawe nyane mu bantu bemera amavyuzi abasani ukabusanga ntana yatanze mugabo ngaha anyavuga yuko ayatanga n'igikorwa kibi wowe urumuririmbyi ufise igikorwa kibi uzokimuhe kumva yo kugira akujya amafaranga ariko azosigara ari dogera mu nyuma kuri telefone akubwira ati igikorwa kimeze nabi cyangwa kuvuge mu bajama siko none wamukora misi yose nkora gute kwidogera umuririmbyi aguha igikorwa kibi oya sinidoga ahubwo ndamuhanura gukora ibintu byiza watubwiye amajambo menshi gufise imyaka ijana kujije imyaka ijana uno munsi agisabukuru ryawe ndashaka umbwire uburundi bufise intara zingahe uburundi 18 intara 18 ni iyihe ntara wibuka baheruka bongejeko kama ni Rumonge hayuzi ni Rumonge ni ikihe kintu ufise mu buzima gikoreshwa n'abandi kandi ari ciwawe ukagikoresha kandi cyari gwawe ni ikihe kintu ufise mu buzima gikoreshwa n'abandi ukagikoresha kandi cyari gwawe abandi bakagikoresha keshi imodoka yanje imodoka yawe ikumba promoter afise imodoka Brezo reka ndagushimira nibaze ko n'undi musi ndagukeneye nzokuronka nta kibazo asante sana kabisa nashukuru sana tugira abakunzi ba Cubahiro TV bandanye bagira subscribe na comment kandi urumwe mu bantu badusupportinga natwe abakunzi ba Cubahiro TV mugire subscribe nyinshi like na share nyinshi mwandanye mukurikirana ibiganiro byabo mutibagira no gukanda subscribe kuri channel yabo ni yanje kuri Brezo da promoter mu following vuba ngiye kubaheza ibintu bikaze sana thank you so much mbe sheri wawe ari hehe sheri wawe ari hehe sheri wanje ari mu ijuru umaze kuzi imyaka yarapfuye umaze kuzi imyaka ijana nta sheri wawe ufise muri kino gihe ubu oya nta musheri mfise nta nuwo nzogira reka tugushimire cyane yesi bakunzi ba Cubahiro TV kuri mikoro kumwe na Jasmine Masamba inyuma ya kamera ni Alex tubana mubana nyemukanda subscribe na comment turabakunda cyane